Bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze murano makuru muri migwi kirundi genekezo ya 31 Rusama tuyahera ku ngingo zikurikira hariko harondegwa uburyo bwo kugura icanco zikinga indwara y'inka ivugwa mu bice bimwe bimwe vy'igihugu umushikiranganje ajeri uburimyi n'ubworozi akaba ahumuriza abarundi ko gufungura inyama canke kunywa amata bitetse neza atangaruka bifise ku magara y'abantu kuruno wa kabiri niho hatangurwa mu gihugu cose ikibazo kirangiza amashure nshingiro aho bagenzi bacu baciye hano mu gisagara ca Bujumbura bakaba basanze ico gikorwa kiriko kigenda neza kiretse abanyeshuri bamwe bamwe basivye ibyo nido ryano makuru ni mukanya sangwe ikaze. Tasiyo kubaha ikaze murano makuru tuyahera mu gisata c'indero hatanguye kuri uyu wa kabiri ikibazo ca leta kirangiza amashure nshingiro mu Burundi bwose abanyeshure bagera ku bihumbi 10 akaba aribo bari bitezwe hano mu gisagara ca Bujumbura aho bagenzi bacu baciye bakaba basanze ico kibazo kiriko kigenda neza kiretse abanyeshure bamwe bamwe basivye Jean de Dieu irakoze. Abo n'abanyeshure bitabiriye ikibazo ca leta kirangiza umwaka w'icenda aho twaciye mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura ni mu kibanza c'ishure ryisumbuye ry'imyuga hakoreye amashuri 6 nkuko twavyiganiwe n'uburongoye ico kibanza abanyeshuri 8 basivye mu gihe hari gukorera amajana 316 umunyeshuri umwe akaba ari we atari ku rutonde ariko ngo yahawe inomero arakora. Ikiryo shure ryari ryisangije n'abanyeshuri 4 bagendana ubumuga bwo kutumva no kutavuga bahakoreye. Ikindi kibanza twagendeye cyari kuri lycée municipale ya Rohero ahakoreye abanyeshuri amajana 331 bavuye ku mashure 10 babiri bakaba basivye nkuko twavyiganiwe n'urongoye ico kibanza. Mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura twaciye ku ishure shingiro rya Kanyosha ya mbere ahakoreye amashuri 3 n'abanyeshure amajana 4 naho nyene abagera kuri 6 ngo basivye nkuko abajejwe ico kibanza babitubwiye. Kubw'umuyobozi w'indero mu gisagara ca Bujumbura abanyeshuri bagera ku bihumbi 10 amajana 718 nibo bari bitezwe gukora ico kibazo mu gisagara ca Bujumbura. Arakoze mgenzi wacu Jean de Dieu irakoze n'akazi ngo gasa nakahagaze ku bacuruza inyama ku isoko yo mwijabe muri hano mu gisagara ca Bujumbura mwidogo yabo bakora akazi kukuyanga inyama bakaba bayishikirije ku munsi wa mbere bakaba basaba leta gutorera umuti vuba iyo ndwara kugira ngo ubuzima bubandanye tubakurikire. Vyifashe nabi gose ukuntu mubibona nk'izi nyama dufise ngaha zimaze imisi 3 muri frigo kandi zarapimwe zirakomeye zimeze neza azumumwe kubera batinya izo mvugo zo kuvuga yuko inka zigwaye naho bavuze yuko inka zigwaye hagwaye inka za kijambere za zindi za ruguru mugabo izo ngaha micungararo y'Ibujumbura ntabwo zigwaye kubera izo turonka nkenke kandi usanga zipimwa hari habaganga aho zibagirwa mugabo inka complètement ntizigwaye zose isoko zose zo ngaha muri meri ya Bujumbura yose aho ugenda hose nta hantu usanga hari nk'inka 3 inka 4 canke 2 wasanga hari nk'akaguru kamwe nk'inkimwe ikagabura n'amasoko ashika nk'amasoko nk'atanu n'ako kaguru kamwe urashobora gukirwaho ku isoko umunsi wose ukabura abakiriya baza kugushorera ugashobora kuvanga anya warugurisha nka wisamiri ukavanga anya ufise y'ibihumbi nk'amajana bica y'ibihumbi 180 ukiyumvira akazi wawe urakora ukabihebura. Urabona ko ari ngorane kuko anya mu bisanzwe ari hatunze imiryango myinshi mugabo kubera iyo ngwara urumva yamaze gutera abona imiryango yacu n'imwe irahagaze.
ikintu twasaba abarongoye igihugu ikintu bari kudufasha bari gukurikirana ibintu byihuta kubera akantu k'akanyama niko kantu kafasha umunyagihugu n'umunyagihugu muto kamushikira kakamufasha ikintu bodufasha ni biruke barabizo ngwara bari kubavuga ngo ziri mu nka ngo inka ziriko zirafa. Twasaba rero ababijeje ngo boraba hakuru ko ngo numva hanini hagwaye inka z'amafirizone bakaraba nk'inka z'indundi canke ibitungwa byerekeye nk'impene bakabipima mu masoko ko hari abaganga bajeje kuraba no kubiza ubuhinga bwavyo bakabipima mu masoko hanyuma bikaza ubuzima bw'abene gihugu bukabandana. Kuri ivyo hakaba hariko hategurwa urupapuro rw'inzira rwo guhangana n'ikiza c'inyonko yo muri mukiyaya ca Rift Valley cyateye ibitungwa hakaba hariko harondegwa uburyo bwo kugura incanco z'iyo ndwara byashikirijwe n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi akaba ahumuriza ko kurya inyama canke kunywa amata bitetse neza atangaruka mbi bigira ku magara y'abantu akaba yamenyesheje ko korora mu mpongore byatumye iyo ndwara itarandagata tumukurikire. Muri 2007 iyo ndwara yaribonekeje mu gihugu ca Tanzania twari twarakoze ibishoboka byose turazibira ariko ubu yaribonekeje mu gihugu cacu Burundi na cane ku nka. Twarakoze ibishoboka byose kandi twaratangaje yuko ubushikiranganje buticaye murabona bwaragiye gupima ibyo bikoko bigwaye izo nka zigwaye hanyuma turagira n'amanama ubaho tugeze rero turiko turashiraho urupapuro rw'inzira kwerekana neza nyezi n'ibikorwa byihuta bigiye gukorwa ibyihuta naho no kubandanya duhumuriza abene gihugu aborozi yuko tuticaye turi ku kivi turi impande zabo ikindi cihuta nuko turiko turavugana nabo dufashanya mu iterambere kugira ngo tugure incanco iyo ndwara ntigira imiti barapfufahaza ariko umuti wayo incanco ibyo mu bushikiranganje n'abahinga bamubashikirije turavuga tuti igitungwa kigwaye nta kurya inyama zaco kandi nta kunywa amata avuye mu bitungwa bigwaye ibi ni ibintu bya misi yose twama twahanuye ariko twe tugira imana yuko twamaze gufata umugambi itegeko ryo kororera mu mpongore byaratugiriye akamaro ku buryo iyo ndwara idashobora kugumira ndagata kuko nta bitungwa biriko biriyerereza no kuvuga rero mu mpongore zirimo ibitungwa bitagwaye ca biterekana ku iyo ndwara ihari nta kibuza na kimwe yuko bashobora gufungura inyama bakanwa amata avuye muri ayo mararo atarimo ibitungwa bigwaye ariko ico duhanura zaba inyama nuko zijya zihiye kuko murazi ko hari abayangayanga bakunda kurya inyama mbisi inyama rero no kuziteka cyangwa bakazotsa zigasha neza hanyuma amata hari umugenzo mwiza wo kubanza kuyateka. Mu bijyanye n'amagara y'abantu naho Uburundi ngo bugeze ku ntambwe ishimishije mu kurwanya umugera wa sida byashyikirijwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'ikigo cy'igihugu kijejwe kurwanya umugera wa sida mu gihe urunani rw'urwaruka rugendana umugera wa sida RNG+ rwari ko gwerekana umugambi mushasha wo kuyigwanya umwe mu mahangiro gushika mu 2030 nuko mu bantu babiri muri 95% boba bazi ko banduye canke bakomeye tumukurikire. Ihangiro yo dufise ni ryahangiro nyene gisi yose aho twifuza yuko mu 2030 abagendana umugira wa sida bose bobimenya n'imiburiburi tukashikira 95% hanyuma bagashobora kuja ku miti n'imiburiburi 95% hanyuma kandi bakagira imigera itibonekeza mu maraso. Ivyo rero kugira ngo tubishikeko nuko tuca tuvuga duti uwo ari we wese amenye ko agendana umugira wa sida hanyuma tuze dushike mu ico gihe atamuntu by'ukuri acandura umugira wa sida hanyuma kandi ntihabe hari umuntu azoba gikumirwa mu bijyanye no kuvura umugira wa sida kuko mu kino gihe twara ikigwa giheruka gukorwa cyarerekanye yuko
hariho ikumirwa rikibonekeza kandi riratwereka nuko hariho n'abagendana umugera wa sida ku bwabo bacikumira. Kwikumira rero ni hajya hacapfa no kudafata imiti cyangwa bakayifata nabi, aho naho bakahakura urupfu. Tukivuza kandi rero yuko twoca dushikika ico gihe ata muntu acicwa n'umugera wa sida. Niryo hangiro dufise kandi n'uwo mugambi turiko turandika wiyaguye, urumva yuko uzoza guhera tugomba gushikira iryo hangiro ry'2030. Turagerageza gushimikira kwayo mahangiro kugira noneho uko umwaka utashe tuzoze turaraba ati mbega ikivi tukigejeje. Ni nayo mpamvu duhamagarira aya mashirahamwe asanzwe nayo ariko aritunganya ku migambi ko ategerezwa kuza risunga umugambi wagutse w'igihugu kugira ngo baterere kugira ngo dushikire amahangiro y'umugambi w'igihugu. Ano makuru tuyasozerere muyavugwa mu makungu, aho akarere Kilaonsi muri Ukraine ariko kaba yakarere karimwo umutekano umuke, habamenyesha makuru batari bake bamaze kwasiga ubuzima. Witwa Frederic akaba yishwe igenekezo rya 30 Rusama agi mu modoka itwara imfashanyo, akaba baye umenyesha makuru agira 8 afiriye ngaho muri Ukraine. No nkuru ya France 24 tuibaze mugenzi wacu Nicole Nininazwe. Ils sont français. Urabamenyesha makuru bava mu Faransa, Amerika, Ukraine canke Uburusiya. Kuva ingwano hagati y'Uburusiya na Ukraine itanguye, abashika kuri 8 baramaze kwasiga ubuzima bishwe n'igisoda ca Rusi. Amakuru dukesha ishirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe, benshi mu bamenyesha makuru bishwe barashwe n'igisoda ca Rusi nibigirankana. Ivyashikiye umumenyesha makuru Montasi itariki 2 z'ukwa kane, imbere yuko yicwa yabanje gufungwa n'umugwi w'abasoda b'Abarusiya. Oksana Baurina nawe umumenyesha makuru umwe rudende w'umurusiya kazi yakorera i Kiev akaba yishwe itariki 23 Ntwarante. Igenekerezo rya 14 Ntwarante naho umugwi w'abakorera imbonesha kure Fox News ukaba nawo watewe n'igisoda ca Rusi. Kubwishira hamwe ry'amaradi atagira imbibe, abamenyesha makuru bagera ku 120 nibo bamaze guhakwa kwicwa kuva iyo ngwano itanguye. Max Levin umumenyesha makuru umunyamerika afata amasanamu nawe nyene yarishwe itariki 13 Rusama aho yari karondera inkuru i Kiev muri Ukraine. Ikiziga ciwe kikaba camenyekanye bivanye n'impuzu z'akazi yari yambaye hamwe n'ivyamuranga. Hambavu y'abamenyesha makuru n'amazu bakoreramwo aramaze kuhononekarira. Hino nyubako y'imbonesha kure y'igihugu ca Ukraine yatewe. Ico gitero kinahitana umuhinga w'amasanamu yari kakorera yo itariki 1 Ntwarante indwi imwe inyuma yaho iyo ngwano itanguriye. Arakoze mugenzi wacu Nicole Nininahaze ningaha makuru tubateguriye aciye arangirira. Ndabashimira mwebwe mwese mwariko murayakurikira, nshimire kandi nabagenzanje bo mu gisata c'amakuru mwese mugira ibihe byiza aho muherereye naho butaha.